rero urya nshuti yanje bayifashe bamufatira mw'ibarabara baraja kumufunga, baramufunga kabisa mu gasho sinahajya muri Sakana bahora baca badusafirisha, baramufunze baramwaka vyose, baramwaka amahera yari afise, baramwaka amatelefone, baramwaka impuzu, baramwaka vyose, baramufunga. Bamufunze aragera igihe nk'inyuma y'indwi zitatu baramutwara muri Sakana, bamutwaye muri Sakana itariki 12 baramukatira itike yo gutaha, arindiriye nyene indege nyene yurira indege bamutahana nyene bari baciye bamurungika muhira mu Burundi, mbo umubosi yahora akorera kubera yari umuntu wo mu barabara yaratorotse, umubosi were yakorera aca aratelefona vuga yuko batomurekura babandanye bamufunze, baca baramukura mbere ntibasubiye no kumusubiza aho nyene muri Sakana yarari, ahubwo bamusubije muri ka gasho nyene yari yashikiyemwo nyene bari bamufungiyemwo Mpimba n'ubureni yari rero umubosi wiwe yariko aravuga ngo bamutware bamusubize iyo ihayiri ni hayiri kugira ushike no muri Riyade n'amasaha 10 uri mu modoka, rero twe twaciye tugira amakenga turavuga ati uyu muntu uko biri kose bakamurungika hariya hayiri hava amugirira ikintu kitameze neza, nca ndavuga ati reka tumutabarize mbaze yuko hari haboshika kure bagatelefona ambasade yino bakayimenyesha ikibazo cy'uwo mukobwa, ambasade ikagikurikiranira hafi kugira ngo uwo mukobwa ntahave agira ikibazo ngo asige n'abana ku ngoyi kuko afise abana bane. Abarundikazi bari muri Arabia Saudite bafise ingorane nyinshi kandi sibo gusa, abarundikazi bari muri Omania nabo nyine bafise ingorane nyinshi. Impamvu je nshatse kuvuga kino kintu ni giki, nuko buri munsi twakira case nyinshi canke twakira abantu benshi bakeneye ubufasha, hari abo tudufasha n'abo tudafasha kuko bari benshi, ariko nk'ivyo murumva ko atari ibintu bisanzwe, nk'uyu murumva ko adatabarijwe ashobora kugirirwa nabi, nta muntu atagira ikosha, ariko nk'uko uwo mutabariza bivuga avuga ati uyu afise abana kuba barakoze ikosa ntaho biharirako, ariko hamwe n'ivyo tunasamaye ashobora no gusiga abana ku ngoyi kuko abarabu baricana, kandi nabi. Wewe mumva ko asaba avuga ati ambasaderi w'u Burundi yohanyarukira akabafasha kugira ngo ibintu bigende neza, nanje mbona bikenewe ba ambasaderi yohashika akabafasha akamufasha uyu murundikazi. Jewe nyuma yo kubimbwira bino mu by'ukuri sinanyuzwe neza, naciye ndamusaba yuko yohera hasi akavuga iki kibazo cy'uyu muntu ko catanguye gushika ku mpera, nukuri yarabinkundiye aca arambwira intango ya byose uko vyatanguye gushika ku mpera, navyo biri mwaya majwi mugiye kumviriza. Amahoro y'Imana bane namwe, nariko ndatabariza inshuti yanje ifunzwe. Iyo nshuti yanje uko vyagenze nguko, yaraje muri Saudi yarakora imyaka 2, akoze imyaka 2 kontara arayimara arataha, muga yayikoze nabi ku buryo telefone atayikorako, imyaka 2 yose yaheze atazi abana biwe ngo vyifashe uko, bamuha telefone arungika amahera ku buryo banayatora ntanabimenye yuko bayatoye bakayakoresha ivyo bishakiye, yageze gutaha asanga asha n'uruhera rumwe atago, urumva bayakoresha ivyo bishakiye kubera yuko atabwo yayakurikirana, mbo arataha, atashe asha yashikiye agwara kabisa, aragwara
kumbe atashe mu nyuma baciye bazana uwundi mukozi. Hama hakiriye baca baramubwira baramubaza ko yogaruka aca aragaruka, narirya n'ingene n'uduhera yari yakoreye yari yasanze atashe twamumariye, yabaye oblige nyene yo kugaruka, aca aragaruka agaruka nyene muri nyamuryango. Kumbe wa mukozi rero yamusubirira, bari baciye bamufunga, sinzi ivyo bamwagiriza kuko nawe nyene ubwiwe yavuga ati jewe sinzi ico bampora kandi ahantu mfungiwe sindahatahura. Rero iyo nshuti yanje imaze kuhagera nawe arakora, asanzwe agwaye hasima, yaja muri crise ntibamuhe na paracetamol, bagashaka ko yivuza mu mushahara ahembwa, umenga ari 800 nimba atari 900. Yashaka utuyinite akagura muri wa mushahara. Abana afise ni benshi ku buryo yakora akazi bamwe bari mu mugongo abandi ateruye. Bigeze ngaho aramererwa nabi gose kabisa, baranka kumuvuza. Mu nyuma wa mukozi yahakora aza yumva aramuburiye ati hewe jewe ahantu ndi n'ubu sinditahura, ahantu ndi merewe nabi gose sinzi ico bampora. Ati rero nawe uravye nabi uzopfira muri iyo nzu canke agufunge. Ati kuko nanje ndafunzwe ataco nzira. Basi niho rero mwene wacu aravye amaze kuraba ukuntu ubuzima bwiwe buriko buragenda, amagara yiwe ariko aragenda, akazi ntiyaruhuka, aryamye amasaha menshi, yaryamye amasaha 3. Yari afise inzehane z'abana, ubuzi bwari bwinshi, guteka, gucunga abana, gukora vyose nyene asha nk'umugore wo mu rugo atagira intuzeya. Basi rero amaze kubiraba uko nawe aca aratoroka, aragira ibakwe aratoroka. Niho rero ryari bamufata, yari yajanye n'ababosi biwe rero yakorera, kubera urumva ko yari mw'ibarabara, yari amaze imyaka 2 atorotse. Baramufata, bamufashe baca baramufunga. Baramufunze nk'indwi 2, baca baramutwara muri sakana. Rero itariki 12 bari bamukatiye na tiketi kabisa, arindiriye indege ngo atahe bamusafirishe. Niho rero nyamubosi we yaca aterefona baramuhagarika. Ubu rero basubiye kumufunga mu mpimba. Rero kandi urya mubosi wiwe avuga ngo bamusubize hayiri. Sinzire ko ashaka ko bamusubiza iwiwe, sinzi ko bamusubiza muri ako gasho ka hayiri. Urumva turafise ikibazo kubera yuko babantu ego hariho beza n'abandi bameze nabi nyene, bavuga ngo ntamwe ngo ubura agahonzi, ntamwe ngo ubura isato ubudahizwe. Hariho beza hariho n'ababi. Urumva nagize ubwoba mvuga ati azohava agenda nyene agende mazima yonke. Ni umumama w'abana 4 abasize abana ku ngoyi. Nuko kandi n'igihe bamufatanye uduhera twiwe nyene yari yakoreye amezi 2 nyene yafashwe, bamufashe nyene ukuntu kutameze neza. Nuko rero nagize amakenga, umuryango wose wagize ubwoba, vyabaye nyene uruhagarara. Umuntu arinze aguhagarika wagira wurira indege, urumva uyo muntu ntabagufitiye amahoro canke umutima mwiza. Hari ikintu aba ariko arategura canke agamije gukora. Aba nabo bagamije gukora ikintu arakigukorera kabisa, arakigukorera n'umuvyimba bakazowurondera iyo wagiye bakawubura, ukazimangana burundu, inkuru zawe ntizivugwe, niyo waciye ntibahumve. Nuko rero sinzi ko mwodutabariza mugashika iyo tutagera, ku
uwuserukira Uburundi ngaho muri Saudi Arabia, umukuru wa ambasade, mukadutabariza akamenya ico kibazo c'uwo muntu afunzwe, c'uwo mumama afunzwe, uko vyogenda kose mugabo agikurikiranire hafi, ibara ntirigwe canke ntihagire ikintu kimeze nabi kimushikira. Nuko rero murakoze, mudufashe mudutabarize, tubaye turashima. Amahoro y'Imana bane namwe. ngayo nguko rero bagenzi inshuti mudukurikira, n'uyo Irakoze Aisha afungiwe Saudiya muri prison aho bita Gizan canke Gizan ivuga mu mwiza nyene niko bahita. Birababaje kubona uva mu Burundi ugiye kurondera ubuzima, wagera iyo ugiye kuburonderera ahubwo bagaca bagufunga. Kera hafungwa abagabo n'ukuri, none abagore ubu n'abagore b'agasho. Ibintu birababaje. Uwo bishobora rero nka ambasaderi w'u Burundi nukuri yora bakamufasha ego kugira ngo asubire guhura n'abana biwe. Sinshimye kuvuga vyinshi kuko mwumvise amakenga n'impungenge z'uyu yatwituye aho ziri, nizere ko uba ugomba kumufasha yomufashiriza aho nyene. Twebwe nitwagira icyo tugomba kuvuga tuzogaruka kuri iyi nkuru. Murakoze.